so nuko reka tumurindire exeba mu mitangizira bahebiyake ntumve ubwo butumire yamuzaniye ujya swingi n'ubutumire nyabaki sasa ubutumire je namaze kuburonka swingi afite amanyama urova ubutumire je ndabufise ngo rero yani je sindu umuntu afite ati jewe misezi wagina ovyo na watu ubutumire rero nyene ko umushikira ujya muhimbire abavuga ko ari imbari swingi ko ari umumiliyoneri just ashaka kuvuga byinshi mugana ashatse ndabishe imbere ya kamera kugira bibone yari mutama banderasi yaranterefonye mutama wanje ambwira ati none ujya mwana aguma kujya ni ujya n'umusazi n'uwadolescence afise n'ubutande ngo imamazina yiwe imukunuko urumva n'ahantu yahonyoye sumupati mu Rwanda uzogenda ryari Aziko abahungu bo mu Rwanda. Reka ndakubwira aziko abahungu bo mu Rwanda akunda abarundi kazi. Abiyakuwa sawa lakini tayari. Uzoce wirinda. Urabona Bruce Melody ari vyaki inyuma. Uzoce wirinda. Jitahidi. Kwanza mbona niko naona bisusu binapanda panda lakini huko panagunda gonda. Jesse simzibuha mzibuha ibisusu wasisinisha na bisusu nje biguma bigenda no baguma kubita kinyuma cyangwa kubita kimbere. Mungu wangu. Hera bakunze nyinshi media kuri mikrofone mukona na experience kama tukubona bobo nkuko bisanzwe. So guys ndakura mukije vonye nawe rere mwana mutse cyankwe bwakeye n'umwanya urabikiganira. Assalamu alaikum kwa Islamu na wasalimu na ndakia mandalizi mema nafunga njema kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Abakunze nyinshi media ndazi aho byatanguriye naho ubu bigeze murabizi ibintu byanje na swingi. Uko ushika kampeni ubufu agasuzuguro icyo yishimiriza yishize mu mafaranga muri bukano ujya musi wa nyuma ndavuga ati tutu iyo mutete tutumura muzika ari exebam umwe batazira bahebiyake tuje ndamubwira ati tugende kwa swingi basi wewe nk'umubosi umumbwirire umve ko yo kumva ukuntu yatwakiriye mwana bibonye aho kubati atwakire niyo n'umuvuga ko twagiye kutwumvikane bihera atumenye ko no ufukana tugiye kutumvikana so no munsi hari ikintu kitanshitse ku mutima cyavuga ati ko reka nicerene na manager wanje jambwire ubwo sinye guma nkorana n'umuntu aguma mbuza amahoro je mfise musaza nje muramuzi n'umuntu akaze ibijya bintu ho babibonye aguma mbuza amahoro rero birashobora kuba jewe nice kunyine mumbona DADA SUTWA wanyu kuri kamera bihere mu munsi kumbona kuri kamera kanzi banyirukane nacagomore kimwe swingi aheba kaze cyangwa je ndagaheba umvugo namaze kugira shoye kuvuga ati ko je nice ribe rya mbere n'ubwa nyuma mboneka imbere ya kamera za nyinshi meza so linzira rikaritegura x-ray bam nkuko mumenyere ku izina rya bahebiyake namutegurira intebe aje yicare ndamubwire hagati yanje na swingi acagurande siniko nditapa ngo siniko ndamukuza akazi oya ibi nari karakora mwise muri kumura bibona tugende tuyage nawe ibyo yankore mwarabibonye amena kubufu tetuki gusa tuyage bisanzwe ashaka gukora akazi naza koje nambwiye ati je ubu undi mu kazi nta bintu by'inkondo mwarabibonye byose so reka manager wacungu yaraje tumwakire tumwakire je ambwire hagati yanje na swingi yo cagurande je akazi ndagahagarike ko musazanje yamaze kondeni karibu nakusikia aisha kwa karibu hapa so karibu wikae na karibia kuikala lakini sasa ikibazo au kiri ndiko ndondera na naibuza nini haya tano kanje kada mugabo nacu nchasubira karabariye waruvuze gute rero mimi ko naongea sana na wafanzi wangu wafanzi wako bimendeka gari tuko turayaga kubera iki ibintu bikorera baje hagati ya swingi uriko urabibona je niko navuga je na swingi na jewe hagati na je na swingi ucagurande kuko musaza nje none swingi ni inde muri INYISHU media numukozi wawe uko mbona nibigana guma akora nibya mbere ava mu guma mu posta ubu niho nabonye mutako mura posting kwazi ujya Jesse ndamuzi ure bobo abwo bobo rero ni ashika mu kazi twavuze gute bobo bobo no gwamushigikira muri kamera guma muha amafaranga ndazonyera narabivyibonye nigihe tugenda kuvugana nabace tumena ko bufu warabibonye rero mi nambona mbi kubera musaza nje yamaze kundemba je rero je n'umuntu mubi mbona uko ndiko ndondera agapapuro nyabaki sasa mbo umviriza gatuvyihoze ndaza kubikora mu nyuma urabona ujya mu tipe yitwa swingi urumva sinzi ahavuka kwanza cyambere sinzi n'umuryango wavamwo simba ari umuryango w'ibitandero nimba ari inde je rero abantu mbona avuga ati n'umusazi uyu ninde arakwije neza urumva kacanga kimya me rero
ivyo nabonye narabonye gusa hajye nyene naho oya gusa nawe uritonda oya je nditonda je ni passport akura we ibaze mu kiganiro tumene kufu ari mavo mugabo urabona ko ajya mu nyuma ko twace tushwana neza wako twace tumamagara nyuma 10 wahajye nyene ukwashe dutatura amatati mugabo gusa nyuma 10 yavuze ati ujya mu wazo bava bagira ngo si twebwe nyene abigirira byabiri sa TV ni yako ni ufise uburenganze kogo mu mwame bobo nguyu aguma amukamera mushutinga sinzi nabo bice yamuhaye cyangwa n'imitago mazana ngahindanye yo bobo nyene sinzi oya bobo ni kuraba mukororeko imisi siniko ndateranya ngo je ndamuravye bobo nakosa fisi ikibazo gusa ciwe nuko naramubujije ati nizosubire gufata ibintu kuko we afata amasanamu nyene abagize iki baba agiye kurondera je rero ejo nagiye kumutaburiza nani ubutumire tushire mu butungana je no banzato oya afise ubutumire bwiwe vuba tubi byose bigahera mu butungana mu batama nyene kugira je so shaka ibintu byakagaye oya so shaka umunangaya vraiment kandi rero azobibonerako urazi kure dusuzugwe kumena kubufuje mana yanje oya bufu nibisanzwe naje yarawunsuse ko gusiki cyambabaje cyane bya bitutse yagoma ntuka ngo ndimbwa kazi umuntu ntangaburira ntazo kuno mbayeho ntazo kuno cyabwo butumira ahubwo bumpeje ndabonye cyenzana na message ari message nyine nuje nubona je nuje ndaca dikalme message mukamwandikiranye oya niko nuba message abantu bandungika avuga ati none ujya muntu tumukorereko muduhe yari mutama banderasi yara telefonye mutama wanje ambwira ati none ujya mwana aguma kujya ni ujya numusazi no adolescence afise no gutande ngo imamazina yiwe imukunuko urumva nahantu yahonyoye sumupati apana ivyo kona je navyambwiye gusa bajya haba kambwira ati twandava mu muryango wahina ajavuga ati muze ujya mureke oya bari kumwe n'umugenzi wanje ibiki mukorereko fancy kumukorera ibiki urana bakubwira ati iyi sita kwigishije abantu bazokwigisha abantu iki bande rase rafise ubushobozi bande rase afise imiki kosa kidogo amukozesha kwa mnasema bande rase gene umubeshi na kintu akora jana ubwira ati iyo ni terabwoba uruterabwoba aho yankuye narahabonye barangu ujya muze harakora najana kukuvura akuna una iki ko maguma mumhunga ngwaye ndiko reka rero baderasi ni akino mukuru ujya muntu nakino mutama baderasi maza naroga ico mwomenya aravura ariko ivyo kuvura navyo sinzi ko avura cyangwa atavura nubeshe ndabibona ya namafrape mwisiko mnadanganyika umuntu wa mbere avura kuri si ya rurema ni imana mwijuru ni imana ariko imana nawe irafise abantu icishamo reka zara ugapapuro nikamuperekeye mancheza na telefone abantu ndabwiye ati je ndi mu kiganiro nimuvuge oparere tubishire ku mugaragaro mwumve ikintu tuza kumukorera kujya swingi bari swingita uko yamaze kwifatira inyishu meza tugende tugati yavyifatiye none naje ndavye ati none ubwe muntu ngire gute muresheje inguvu ibaze umuntu umusazi reka ndabwiye n'umusazi wamaze kujya kwa Rojante kuna msazi nubu adolescence nubu tandero ibaze wewe umuntu urangaburira ugaburira bobo kwezi uramemba kacha kwitangura imbwa niko dada sutwa kiriye siku nimekuwa sasa uzogire dada sutwa kwa Rojante uzogenda kwa Rojante ugire dada sutwa umusazi azo kubona ati urakomeye habwo uri umusazi weyo naye ni msazi wewe saka dada sutwa umwishurike sizika mujibe kitu chochote kubera ko umwishurana ni ujya swingi akuna reka swingi n'umusazi iyo umusazi rero ataragurise nawe ugacuvugiraho mwese ucamuboneka kuko muri abasazi nkaho umuntu w'umugabo nkaho we utunze umuryango nanje ntunze utunze nabo uduhemba kukoza kakwitangura umuntu urimbwa aho numva ko ari ubutandero n'ubutandero naho ndiko navuga none wajya okay n'umutandero ashaka naje ncumbi umutandero oya hari urega hari umuntu ashaka kukurira ko bro wewe nora ko wajya navuye hajya ngenda guhamagara nyumba ko bazi nk'ubu je twohura na singuko fest regere siku warambujije nuje nakweshimiya no kwambura je ndo umuntu singu ndo umuntu asuzugu je nasingi duhuye rega ujya niyo mu bitazero je soko nanguvu gani yewe manyamanyama tu uganye n'umusazi nawe cyoneka kuri umusazi gera gwenda ko ngene ubushwana hajya oya je umuntu gusa yamaze kunsumvya ijwi cavuga ati uyu nitunganya nivu ikibazo cyo cavuga ati ngo je ndi millionaire na millionaire avuga menshi twige kwiga rero cyangwa kubaho wamaze kuba millionaire bisaba ko uba calm kuko ufise amahera menshi amahera nyene arivugira urumva
rero ujyana ni swingi ujya swingi aguma avuga amajambo ngo je ndi umubosi ngo je aga televiziyo kanashoboka ngo je televiziyo nje na mara menshi no saba nkanga na ujya naho no musaba zane 10 million nayo yoma 10 million mbona ni ndogo kwa wavuga ati navuga ati nayo mubwira ati zana za basi 10 million namba kama Emilia reshato we burofa basi tuone iyo butumirije nzi kumwishirira numva nasikia kandi uvuze ati mukene ko ubonana na swingi sema nataka kukutana naye ni ile tu basi muce mugwana naweza nikamushania sana ucu mukubita ndachafise shaka cyangwa cyagukubita rega je singi niyo nshobora au unaona gatumira ko bananki ya jiwazi ari umuhungu yiyemera ananituke acha agwanisha ubu mazoce ndondera nzoce nandika ikete yari yakwa Rojanti uzoce ugenda usaba ikiganiro yari kwa Rojanti kabisa ko ndabona bose gari umusazi apana misi kwa musazi June ari shije kazano gutumire cha abafansi munavyuma misi musinisime ngo nahise ndateranya siniko ndateranya mwayibonye mu ngende tuyage neza ariko acha mtumena kubofu nahise ngo nahise sibiza kuzuragwana man reka kuzamurara abantu ruhande muza murashigikira umuntu agusotoreje shinamwihoza amiko nibyo ni Imana avuze ngo aguhaye ikofi ngo cuhindukira never uwo musemo je sindawemera so reka turaba ubu butumire ngoma je ndamutwarire gusa swingi aho uri baba aho uri asha wihangije nice mfisa amanyama wo nakubwetse jego nawe ukundana ntibikunda kuko ufisa amanyama nanje mfisa amanyama kumanyama ntajana umuhungu bwati uriyemera ugwanisha ubufu ko gutaje kuri tere aho kumusha kugunanije ko gutagwanye na tutu ubwati je ndi umuhungu ku muhungu mugwane uri umuhungu nice shona reka sindabivuga ko abafana ngaho umuntu akunda gushigikira amakosa mukunda ko uruhande menga ruri negative aho kugenda ahantu hari positive mugende ugasanga mukunda ashigikira amakosa aho mutango kugira ati ona isingo wabaye mutandero ona isumezuko none nk'ubu nka Jantiye turi mu kiganiro ankubite agusangwa ngo nice none washaka ngace ndamwihoze ngo nayisingura umutandero ngo kuzora kubita ngo aba umuntu w'umujournalist ivyo umujournalist ni kuzaduna nashira pembeni man uko umuntu agusuzugwa abari imbere ya kamera bobo wowe naho wamubwira ati ngo zimya kamera yemera aguma shooting ako niko kazi kiwe so no ukore gatumurindire except amwe mitangizira bahebiyake ntumve ubwo butumire yamuzaniye ujya swingi n'ubutumire nyabaki sasa ubutumire je namaze kuburonka swingi afite amanyama urova ubutumire je ndabufise ngo rero yani je sindu umuntu afite ati jewe misezi wagina ovyo na watu ubutumire rero nyene ko umushikira ujya muhimbire abavuga ko ari imba ari swingi ko ari umumiliyoneri just ashaka kuvuga byinshi mugana ashatse ndabishe imbere ya kamera kugira babibone ubutumire rero uze kubushikana neza kwaza nuze kubumwawe urondera umunyumba 10 wabo ucumubwira ati ntwara ku muntu kana akabwe kacameta gwambara kuko bakinogeye baba basaba amahera kugira bagende ngo yani nakoma mzee baba beba nawe ndabusome je DADA SUTWA nasikia na washa sisomi unawasha na nini ndabereke Mr. Kato na swingi urumva abwo nyine yuko ni washika haja ucumuha ujya nyumba 10 ucumuha na déplacement nova ko ari déplacement babe bavuga ko ari giturire kuko abantu bavuga byinshi akadeplacement na washika kama DADA SUTWA ndabasomere nkakayeri hama twebwe tuvugisha amajambo menshi yarasuzuguye nivyo mugabo jewe usuzuguye atamayero uriko rankuramwo na nakimwe hapana ujya ukiniba tu pesa niyo ngorano n'ucube na je mvuga ati wabona amahera ni kure tore ni déplacement 3,000 nashi basa 3,000 urumva sasa po ni acteur na assassin azokoresha amagambo menshi nawe ukoresha je nkoresha kanoti urumva iro ucamenya ati wampenda kinani nuvuge byinshi kandi kirizimbwa nice wifata kumurizo kuko bariko ndababwa weka yo boro sasa iyo amikindi nacho wewe nawe nyuma ndakuyanikiza nawe ibiki mvuye kwa swingi ngiye kuri wewe ujikaze ko naongea polepole unanuka kinywa hadi unaongeaga sana gushikana abafana kuri commentaire avuga ati je ndavuga cyane ariko umuntu amvugisha cyane ibaze mutu nka Jantiye ndicaye ashaka kumubitira hasi anipige kweli mimi vita ibungumanzi nagira system ndako nabapiga cyashira ninde yakwigishije ubwo DADA SUTWA bwa DADA SUTWA nta wawe nyigishije nibwo mfise kuko nta muntu je nkubu ndicaye kuko takunyiganira nizo ushaka kumubite kofi yo kwijana never nakweshimia sana baba yangu wori umuntu nemera ariko nta muntu aza nkubita mu kiganiro je ngende uko wawo uco mukubita nawe washase kugwana na swingi wori kumushobora swingi kweli swingi je niyo nkubita 0
Niyo mpamvu sesura nini kweli. Ntabwo uje gubitazero. Sasa ikindi naco rero ngoma ndakubaza. Weyi mbona uko none nagondagondo naisho napigwa sana cyangwa bimeze gute? Mungu wako canke nibiki? Ega usitokisha kwa ngoyaha. Reka ntwari byo. Ubiriza tugiye mukindi kiyago. Urumva bimeze gute? None tori to kumbariza. Urazi ko nani musaza wawe ejo mwicara telefone. Kwanza reka no kunda reka ndiko nondera mu nyinshi nyinshi naje mzibusha ko ndiko ndonda. Nyinshi bari kugaburira yage kweli. Inani gaburira rakiri mawazo. Ifise ibibazo byinshi. Inyinshi mede. Inyinshi mede ifise ibibazo byinshi. Icyambere. Utarongo mu diaspora. Akurongora. Icyakabiri. Baba zya kabiri. Tu. Yishura neza. Turazi kigani. Ahubwo kigano ico tangwe unyene gitatu. Sawa. Tusemeshe ukweli. Voilà. Munyinshi mede najenga na goti. Siri kugamunene. Lakini vili megonda. Inyishu media atasumenye ko ari inyenyeri ibirenga ubiriza bwana ariko mu yishu naragwaye reka dakwereke rero reka dakwishure inyishu media ni inyenyeri ibirenga winje muri inyishu media unafona melemeta sasa we uti block sukuntu ushiremo igufuri ni handi baguma gutelefona so nuba imisi yose bagutelefona abahungu we rero una break bagutelefonye ngo ndaje ngo ngiye gafanari yarangamagara bobo siko biba bimeze avanga aho kugira atahe kare agacaje mu bahungu ari byo nyishu media yo sasa kama ujibloke mwenyewe uya agaciro barakufyatagura si kwibloka naje kufyatagura bakufyatagura raba bobo kuno baje basa ubura bingena meza tumalize kipindi mbona naza kukuchana naza kukimbia mugabo gusa turi muri nyishu media bisako twiga nyine turondera indero nziza tugisha abandi bantu tugisha urundi gwaruka imico nakaranga apana ibyo byibu dada sutwa dada mama nini dada sutwa ntako nzoheba yeah because mimi je ngarasko ukukweza namaza guca menshi zo guhemba make sana oya gusa nibisanzwe none ujya ni bari gentile mwashwanye cyage muje kunshwanira nicaye ahantu tuko turashwana yaragusubije amahera avuga ati mwaza gukata je nubise mu kigano avuga ati ngo je ndayakuriha urede muri ko na pesa sasa kuri kunwache mushwana kandi nandera afise je ufise amatandero ufise niduhuza ari umunsi papa Banderasi anerefanya ambwira ati ngo mimi natanende kama ni mumiri waranuze nani ati tutizame nyumba unasikia Banderasi uyambwira ati ngo ndigume nugiye msheri wanje ngo nje muri miliwari ati miliwari turonderi kwanza kulepa nauza milioni ngapi ari inzu ya 350 millions ari inzu ya 400 millions ari inzu ya 500 millions unasikia urabakoreye promotion Bosi yawa ataka mboni kawaida turi mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi ugihugu cyacu cy'u Burundi saniza cyane kandi aho hantu hageze umengo muri Amerika Jeff sindo toja muri Amerika mugaje nabuza amahera yo kuja aho hantu ndahagure kiretse gusa abantu badukunze muri nyinshi wewe dufise abantu benshi dukorera ayo batugore mutajipendi akupende we bro sasa nice jitahidi kwanza mbona niko naona bisusu binapanda lakini huko panagunda gonda Jesse simzibuha ibisusu wasisinishi na bisunje biguma bigenda no baguma kubitaka inyuma cyangwa kubitaka imbere Mungu wangu ngafungoti bosi wetu ndiko ndakubaza bobo zimya kamera sabona kimbia tukianza kuja mambo juu ukuna sima vitu vya utandira do muumva ngo banja kinyuma ndiko ndakubaza none bakujya kinyuma cyangwa kimbere yala nice wewe muzira mazaro na unaenera kimi nijo ni mwanda kwibutse umwana w'umukobwa w'umumizimane rabo kuna meza mie nikanda kavuga ko kana ya gender mizima sinobyanka ariko hari kintu ugasanga kazi tukoramwo hari ibintu biba bidufasha ukuntu mimo zira mazaro ntafunga kandi nzokwikwiza hakuna mtu mwezi mutayishika kama hakuna mtu nyana namkicho changu niko bibi bobona kata weyi ntakundi nindo nakijua dada suda kasiya nice urakuri ibiganiro vya uri hehe ngo nyoga fana kama nimefunga saa 10 hapo anachagenda kunyoga fana kuna mafiriti kubi rero yani ya kwahibanga nibazobishana sasa ujikaze ni nyishu meda ni gutwara uko nyene wowe ufagisahau kubera amera y'abafana kubera aho gacupa baguha kagafana kubera ibintu by'amasikise yo kusanga ama inbox contacts zikachazi banyinshi uvuga ati ngo nice turagukunda iyo n'amakomatiri y'amasegonda we kurikwiza gusa ibintu uvuga ati n'abantu bakuru bashaka kubibona pana unapanda upango dada mzima mwenye maziwa mwenye tu sema pale nilikuwa navara kaptura kandi iyo system ngumanda ibandanye
Nikuwe napanda pana mapota hizo watu. Tatizo mguu. Usiniambiage kitu. Musa zotabuki. Ngo musi ngo nzota. Musa zotabuki ndani bogara. Ni kawaida kila kitu cyose ni system. Mugabo rero kuri ibiganiro gusa vyiza nyene bagukurikirana. Ndabona muri no Messi nice ariko araza mugabo abahungu bari inyuma yiwe. Kamaro wako sio kamaro wangu mimi watu wananipenda niko sawa nimeze fresh sibataki uriya mtu napenda mtu ngwaye anyiteho asiwe naisi habuze samire nakupa agacupa agacupa nkomeye bobo zinya kamera reka ndamushire ubutumire twavuze byinshi mkiganiro none ujega bisubine ndiko ndurira inuze biragora ariko umwangire system ndabo kununze ndakudurira rega mimi nafanya gasport Jumo nazo gonda rega sport napunguzaga mtanda mimi nafanya gasport mimi ndo mara kuna mtu yonkubita uko nyina zero never ukonda bunaregea kama mshoma Nosha kani kuna rumukono hapana babo zinya kamera kana mushire ugo acha kwanza jena bahebiyake kufisa majambo menshi acha kwanza tuyagi yega jesha vura mfise tujambo twinshi je ukirubona ko nashavuye nakora niko kabe mimi kandi ko fresh nakora najongelea sana rero ndakubaza ikintu mu Rwanda uzogenda ryari Bazi ko abahungu bo mu Rwanda reka ndakubwira bazi ko abahungu bo mu Rwanda kunda abarundi kazi abiyakuwa sawa lakini tayari uzoce wirinda urabona Bruce Melody vya kinyuma uzoce wirinda ningi no ofisa matako zimisha kamera ndabakunda cyane takwa sasa yebukora subscribe ndabakunda sasa bona kaza kipira kijayi oya bobo zima kamera kana wari ubutumire ubutware usabuni surprise nase ko wasomera nka dada SUTWA no bandiko ndawasha izinya kamera genda ndamushira yalla ndumiwe